Amakuru duhabwa n'abenegihugu baba mu Nyakabiga ya gatatu yemeza ko babayeho nabi kuva hahoze hari agasoko n'amazu y'uburiro restaurant mu Gifaransa abomowe hari mu ntango z'ukwezi kwa gatatu. Uretse abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi ikigo cyo kumutanga batakigiriye bafungura, abenegihugu bo bemeza ko bahuye n'ivyago bikomeye. Uruhombo rwo habaye runini ya cyane kubera n'ubunye turiko turasanzagira baratwiruka ko tuguma ta kintu na kimwe uri kurarondera uronka. Imvo yo kurondera ibintu suma nturonka usumira ibyo ushaka mu kurya ibingorane ujya wirutse cyane uronka amafaranga yo gusumuka buri byo usuma. Anike Nsabimana arongoye inama mpanuzwa jambo ya komine Mukaza avuga ko nabo barajwe ishinga no kugene zone ya Nyakabiga yoronswa ico kibanza kugira icubakemwo maze ikigega ciyo zone kibomboke batoje amatagisi muri ako gasoko. Baragiye gusaba autorisation mu misiza nibaza ko bizotungana ako gasoko kazokora. Uyu munyagihugu avuga ko hamwe ako gasoko ko kubakwa vyo bavyiza kuri bo kandi ngo boshima. Bubatse twogira agahengwe twosubira gusubira mu bibanza twakoreramwo bamwe umuntu akabandanya imirimo yahora. Naho biruko abenegihugu bari bararishe amafaranga yabo muri meri ya Bujumbura kugira ngo bahakorere ivyabo ntawuzi iyo bizoherera mu gihe hari bamwe batanguye kubaka handi.